tubona twagendewe n'abashitsi nako bahisemo iki kigo cyo ku Mugenzi gifasha abagendana ubumuga bw'ibanye n'iyononekara ryo mu mutwe w'ishejo. Nyuma yuko kuri wa gatandatu ishyirahamwe ry'intwara rumuri risozereye urugendo rwo kuzungurukana urumuri rw'amahoro mu gihugu cyose, bukeye bwaho baciye baja kugendera ikigo cyo ku Mutwenzi kirera kikongera kikigisha abana bavukanye ubumuga bw'iyononekara ryo mu bwonko kiri mu ntara ya Gitega. Aho naho bagiye bitwaje ingemu kugira babandanye bifatikanya nabo. Epipode Baranyikwa arongoye ishyirahamwe ry'intwara rumuri ngo naho basozereye urumuri rw'amahoro igikorwa cyo kuremesha amahoro barakibandanya. Kuri uyu munsi twaraye dusozereye urumuri rw'amahoro, ariko nubwo twasozereye icyo gikorwa turakibandanya cyo kuremesha amahoro mu Burundi. Tukaba mbere turi ishyirahamwe rifise inkingi zitatu bihagaraye ko. Inkingi ya mbere ikaba uko kuremesha amahoro biciye muri bita gutembereza urumuri rw'amahoro mbere no gukamisha ayo mahoro ibikorwa by'iterambere no gutanga inyigisho ziremesha abenegihugu b'Abarundi. Iyindi nkingi ya kabiri ifatiye ku iterambere, kwiteza imbere no guteza imbere igihugu mu bagize iryo shyirahamwe mbere n'iyo baherereye mu makominote n'igihugu cyacu. Iyindi nkingi ya gatatu ariyo mbere umutima w'uru rugendo ni inkingi yo gufashanya, yo gufatana mu nda, bimwe bita mu kinofunofu solidarite. Iyo niyo nkingi ya gatatu, ikaba ariyo nkingi idushikanye hano. Twadusanzwe tuzi iki kigo, nubwo tutashitse imbere y'uyu munsi kumbure ntivyadukundiye kuko murazi ko ibintu by'uburyo bigoye kurondera, ariko twabashize kuri programu guhera kera. Hanyuma rero sinzi ukuntu dusenze turumvigwa turaronka akaganuke gakenya gatonya tuvuga tuti reka dushike turabe za ndongozi, turabe bya bibondo, turabe uko bifashe, tubayagishe kumbure turashobora kumenya n'ibindi bitari bike koshobora gufasha. Buryo wishitse mu rugo uramenya ibibazo bihari, uramenya n'icyo ushoboye gutereramwo agacumu kumwe kubera ikiyago uhasanze. Nkuko dusanzwe tubazirikana tukaba tutari bwaronka akaryo ko kubashikira, nubwo tuzobandanya tubazirikana kandi dushobora kudodora n'ahandi twumvise hatuguye mu matwi dushobora gukura icyo sahiriza aba bana haba mu buzima canke mu nyigisho. Jando Die Ngiye umufurera ari mu bakurikirana ico kigo ati birabereye ko umuntu aremesha amahoro ko yegera abandi. Birahimbaye cyane ko namwebwe kandi muri mu ndongozi z'igihugu murenga imirambi mugenda kwigisha amahoro. Hanyuma kandi umuntu aremesha amahoro bimusaba ko aza kwegera abandi. Cyabatumye muza kwegera abantu twebwe dufite bamagara make, twebwe tugendana ubumuga bw'ingingo, twebwe tugendana ubumuga bw'ubukeha bwenge canke ihungabana ry'ubwenge biturutse kukononekara kubwonko. Abantu baremesha amahoro begera abandi, barava aho bari bakegera abandi,
kandi abantu bafise amahoro twabibonye muheje kudushikiriza ikintu abantu bafise amahoro barasangira n'abandi barazi ko n'abandi bantu bafise ico babasangiza muje mutuzaniye amahoro muje mutuzana ingabirano ariko no ngaha natwe twaba ingabirano kuri mwebwe none rero mwebwe no munsi mwerekanye yuko muri urumuri mu gihugu mugendera urumuri nabugame mwande kumvuga urumuri ko muri ruri mu mutima mweretse kandi ko muri mugenda mu makanda y'umukama y'Imana ya Yezu Kristo naho tudasangiye ukwemera Yezu Kristo ntiyari yitumye yatumwe na Mana Data kandi batwese dusangiye umuvyeyi wose none rero turabakengurukiye rero nayo umwe mu baserukiye abagendana ubumuga yoronekara ryo mu bwonko muri ico kigo yabatumye ngo bamushimirire umukuru w'igihugu ku itegeko yashizeho ribagenga ngo babeho nk'abandi ndetse bakamusaba kandi ko bahejeje ivyigwa boroswa akazi kugira ngo nabo bashobore kwibeshaho.